uvuze ngo ushaka gutabariza ndega muvyeyi. Ntirampeba Francine. Ntirampeba Francine nafise ibibazo bimeze gute? Waragwaye cyane araremvye. Nayo nta nimero yiwe afise ngo andondere. Arayifise ngira ngo ntibigikunda ko yokurondera sinzi. Yitwa Ntirampeba Francine. Ntirampeba Francine. Aturuka hehe? Muri Mpanda, muri komine Mpanda, muri provinsi Bubanza, mu Gahwazi. Namwe muri bande none? Yondi mama wiwe. None aragwaye? Yego ngo ararembye emwe ntihatari kabisa emwe ntiwokumva ni audio baturungikiye numvise umenga ni mpomureke. None ninde muntu agwaye ayo makuru? Nibo nyene mbonye tasifere iyo audio. None wayiguhaye ninde iyo audio? Yavuye muri Saudiya sinzi wayikoze navyo nzi. None ubwo ntibaguhenze kuko abo bantu batayimpaye. Sinzi. Botuma baguhenda basi ntitwifuza ko agwara. Abo bantu baba bayimpaye ariko. Reka tuyiperereze nawe urahabe. None nta makuru mwigeze muronka namwe ku bijanye nawe? Ewe tuvuganye kuva hirya no twaheruka kuvugana ambarira yuko agwaye arembye uyuta kweri yarabimbariye. None urumva rero ngira ngo yahavuye akomeza aremba rwose kweri. Yego. None Ntirampeba Francine yari yavuye mu Burundi ryari? Nukuvuga yagire amare umwaka. Ninde yari yamurungitse? Yaramaze amezi atandatu. Yamezi atandatu. Yaramaze amezi atandatu. Ninde yari yamurungitse yo none? Warungitse umukoreye kugira ngo amushire mu kigo nukuvuga yuko namurondeye namuhutse. Yitwa nde none canke akorera hehe? Yitwa nde yakorera hehe? Yitwa nde? Bangungu Kamari. Akorera hehe? Niwe ahora barungika akabajyana muri office. Aba hehe? Aba i Bujumbura. Agaca barungika muri office arungikamwo iri hehe? Iri mu Kanyosha. Yitwa gute? Iyo office. Yego. Iyo office jewe sinzi ngene yitwa mugabo ni mu Kanyosha niho bigiye ahantu hitwa ku matafari. Hanyuma baca barahigira baca barahava baca bagenda muri Saudiya gukora akazi. Baramurungitse. Mugo yaramaze ayo mezi yaramaze ahora kurungikira agafaranga. None yararungika none umva twoca tubivuga gute? Oya ndiko ndababaza muvyeyi nta na kimwe. None hari ikibazo ndiko ndababaza. Ikomeye yararungika mugabo amezi abiri ntiyari bwayarungike. Amezi abiri ntiyari bwayarungike. Nukuvuga hariyo ukwa kabiri n'uku kwa gatatu ntiyari bwayarungike. Hanyuma caragwara. Yego. Wowe aho mwavugana akubwira ko agwaye yakubwiye ngo iki? Jewe yambwira ko agwaye gusa arembye ngo yumva yotuma ataha ngo akaza kwivuza. Nagira umuntu agwaye abwira aba boss bakaza kumuvuza. Emwe ivyo rero sinzi ngene vyoba vyaragenze. Ariko iyo bakubwiye ngo aragwaye we nk'umuvyeyi uca umubwira ati banza usabe baje kukuvuza ntaca avuga ngo ataheje kwivuza kubera ko n'ugiye amutumyeko abamukeneye ko amukorera iyo atase kumuvuza
ujya yamutumye ko ujya akorera niwe amuvuza hanyuma akiza akabandanya akazi gusa ikibazo kihaba hariho abanka kubavuza iyo yase kumuvuza niho bikenerwa yuko aca ataha canke tukamutabariza akaza mu Burundi. rero nje ndabitoza numvirize hanyuma rero ndongera ndakubarira. Ndonye iyo audio bakurungikiye numva ingene ivuga none muvyeyi. Batwara kirungi. Yavuga ngo iki? Yindungikire numvirize. Muriko murayirungika? Ndiko ndayirindiye nanje ndayumvirize turiko turaganira namwe ukuntu ivuga. Uwo muntu nabanza arindire uwo muntu. Nabanza arindire turabe Francine vya Francine. Nabanza yihangana uwo muntu kubera na Francine aragwaye kandi nawe akeneye ubutabazi. Uwo muntu none ntumva ko yikunda atazi yuko muriko muratabariza umuntu koko. Uwo muntu arikunda n'ukuri nawe nagende. Arikunda kweri. Kandi niho nkibona ko abantu bikunda ariko urumvaga ntuze ukuntu yikunda uwo muntu. Yase kuza. Basha. Uwo muntu ayifise basi yo mu mpano imbere zibona shirabwira akayima nimba ari ku murongo. Ariko mugabo yanka kuza gute? Yase kuza gute koko kandi? Telefone iragumye. Iyo telefone yikubite. Ega telefone itavyemera igumye kugira ngo yorohe uyikubita urushi. Iyo yasinziriye ica yikangura. Amagi ndamwe wayikubita ngiye yikubita urushi n'ikige iciva ku murongo. Ndahumiwe nimba ndabahenze. Ahambwira ngo nayimenye. Salamu alaikum madam, inti kwayesi andirishara na kwayesi. Shufi shagara inti. Shufi baby shagara inti baby tabani. Fi mujuda Mustafa. Hotel Furusi banki. Shagara fi mujuda Furusi. Mafi hotel banki Furusi. Baby tabani. Shagara hina tabani. Mushkila baby tabani. Madam please. Hotel Furusi banki hagi Furusi shagara. Fi mujuda shagara Furusi. Deshi mafi hotel Furusi banki. Baby tabani wala mara. Badane baby moto. Badane shagara inti moto. Esi sawi esi faida. Please madam. Hotel Furusi shagara inti. Mafi mushkila. Mafi kariha inti kifurusi shagara. Lazima fi mujuda baby Burundi. Deshi mafi hotel Furusi banki. Uwara baby tabani mara. Badane gulili moto. Badane shagara inti moto. Inti lazima moto shagara hotel Burundi diara. Diara Furusi kitira. Shisho mushkila. Hotel Furusi banki Burundi. Baby badane jibidawa kwa yesi. Bade baby kwa yesi. Mafi baby kwa yesi. Shagara mafi kwa yesi. Badane inti mushkila. Badane inti mushkila makitaba. Mushkila inti. Please madam, hotel Furusi banki. Fida tani shahara. Bade karasi. Hotel shahara tineno Burundi. Mafi mushkila madam. Inti kwa yesi leshi kariha Furusi inti kishagara. Lazima shahara karasi hotel Furusi Burundi. Lazima shahara karasi hotel Furusi Burundi. Mujuda Furusi ina Saudia. Lazima fi baby.
lazima bebe akayakiri abga dawa fi Mustafa shufi bebi kwayisi eshe bebi tabani lazima furusi gitira mafi furusi mafi shufi bebi kwayisi Mustafa lazima dogiteri abga furusi gitira okay jibi furusi baadaye shufi dogiteri kwa bebi tabani eshe mushkila sawi kullu shay hote furusi madamu shagari nti shughuli kwa jisi mafi yijeresi mafi zanana basi zanana bebi tabani baadaye shagari nti moto baadaye hote diara Burundi mafi shiri hina Saudia lazima Burundi inti mushkila sa hotel furusi banki bebi kwa yesi shagara kwa jisi sawa inti bebi tabani inti mushkila. uyu muvyeyi yarampamagaye ariko ndabona bisa n'ibigoranye. Twebwe rero hano ukuntu tubigenza turamwihamagarira ubugira kandi biranse reka duce turindira turabe iyo biza kuja ya igituma nabikoze gutya mbashaka ngo menye kuri namufasha amajwi ntayimubwiye kugira ngo mbanze numve ukuri ikiganiro nzokigarukako mundungikiye audio hanyuma nabasabye ko mwompa wayibahaye ariko ntimumumpaye je ndabumva nti audio mwampaye nayumvise muranyumva nariko ndavuga ati audio mwampaye nayumvise audio mwampaye nayumvise none mwayihawe nande yavuye muri Saudi none iyisigura yuko agwaye aremvye niko davyiba harimo kuba kwakaye harimo amajambo yerekeye umukozi n'abana ko bakwaye bavuze yuko iyo divuga yuko urumva uriko aramuvugira avuga ati umushagara umukozi ataronse amafaranga ati atameze neza ntashaka gukora neza ati utamuhembye amafaranga nawe ntashaka kugira umutima mwiza ati urumva muri make je numvise ari umuntu ariko aramusabira amafaranga nubwo nyene kumbura gwaye mugabo numvise ariko aramusabira amafaranga cane cane kumbure niko aramusabira amafaranga kubera ko atarahembwa mugabo numvise atari ikiri imbere cane suko gwaye nubwo nayumvise niyo mpamvu nagomba uwo muntu yabahaye audio ko mwomumpa nawe tuzi babonye dikoro none ko batamuvuza izina uwo muntu agwaye uwo munyarinde ntibamuvuza izina uragwaye urwaye je ni Francine ntirampeba Francine ariko mw'iyo audio ntibigeze yamuvuga uramuvuza none haraho wumvise avuga ngo ntirampeba Francine aragwaye mwe ntimumbwira n'uwabahaye iyo audio kugira ngo ndamwibarize numve ko hagwaye Francine none wosanga hagwaye uwundi muntu atari Francine naho ntiwumva ko mwamuri ko muribaza ngo Francine ariko si wowe nyene agwaye muri Saudi hariho n'abandi muvyeyi ariko hanyuma rero nagomba nce ndabaha impanuro umuntu muze muritonda gutabariza umuntu ni vyiza mugabo muze murabanza mutohoze neza nk'ubu ivyo ndiko ndababaza byose birumvikana yuko nkoresha imvugo imeze gute mwihuse kuvuga mwihuse mugabo ntimuramenya neza ko ari umuntu wanyagwaye nta zina muri audio ririmwo kandi n'uwo yibahaye ndiko ndamubabaza ntimuriko muramumpa byumvikana yuko nubwo muza ngo umwana wanyu afise ibibazo wosanga ari uwundi muntu uko nta zina ryiwe bavuze n'uwo muntu yayibahaye ntimumumpaye ngo ndamwibarize
kubera iki mutamumpa? oya twayumvise uko nyene Mwayumvise ivuye hehe ga mama? yakorotse iva muri Saudi, Yakorotse iva mu ijuru. yavuye muri Saudiya nawe ugira ngo we uko byagenda. Ariko muri Saudiya muvyeyi hari abantu benshi, hariyo abantu bashika abantu bashika ibihumbi ndwi Uburundi bwarungitseyo nimba ntihenze. None wumva ari urya mwana wanyu ariyo wenyene? Ubwo ngira ntashika ibihumbi ndwi nimba ntihenze. None ntiwosanga ari uwundi muntu none ko mutazi wabahaye iyo audio none bimbarire neza jivyo numva umenga mwihenze mu by'ukuri. Rero oye Wambari. sere ukuvuga sinzi. Rero Mwakoze kumutabariza mugabo mutabarije umuntu mutazi kweri none nk'ubu usanga yibereye mu kazi akomeye mukantu ko muramutabarariza. oya 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 None uwo muntu abahaye audio ninde? Mperezanye n'iyo telefone wese ndumva si wowe. mugabo hitoje twaje tuvugana mbarira ko agwaye. Eh urazi nimero za nabuja wiwe? Nomero zawe nabuja wiwe yamenga ndati uco uzimpa nce ndamubaza numve ko akomeye. Murakoze rero mugabo murumva ko mwihuse ntimubizi neza ukuntu amerewe. twashatse mugutabaza kandi none ko igihe yambariye ko agwaye abyaze ubundi bimeze gutyo umva worera gutabaza ari wewe ganyakuba. Wandazi umwana ko ndazi igise cy'umwana ngo kirabababaza cane. Ngira niyo mpamvu muca mutangira gutabaza. None ka telefone kiwe muhora mumurondera ko ntikarengana. Yo narungitse itendo wika navyo nabonye ntiyigatira irengana. Ni mu mpako nimero kiwe nako ngerageze numve nanje. Murakoze rero ni mwaronka yandi makuru arenze yamaraza kundondera mumbwire. Yego. Ibihe byiza muvyeyi. Yego me nawe wewe. Murakoze. Mu gutabaza muze mubanza mwitonde mutohoze neza. Igituma ibintu bikora subujinga mba ngomba kwigisha abantu mutabaza. Bimwe byose nsaba nta na kimwe kirimwo, ariko hano ndazi ku bantu bama muza gutabariza abantu ufite ibibazo murakuramo icigwa. Ibi mbajije umuvyeyi ejo sinze ndabikubaze, niyo mpamvu uje umbwira ngo utabarize umuntu banza kukubaza. Numvise udafise ibintu amajije ntiyanyishura namubashe kubera ari umumama ca ndabireka kandi nta kosa mba nkoze.